Nongeye kubaramutsa mwese muriko murankurikira nizera ko mumeze neza aho muri. Nashaka no munsi tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga kuvyerekeye ngo uhoraho niwe mwungere wanje, rikaba ari muri Zaburi ya 23. Sinza kwivuga ko yose ariko nashaka tuganire gatonya kuvyerekeye ingene uhoraho ari umwungere wawe. Hari igihe twibaza yuko Imana dutaye canke yaduhevye canke iri kure yacu, hama ugaca mu bihe bigoye defokios none Imana irihe, Imana iri mu biki, Imana yarampaye. Abo nashaka twibuke ijambo ry'Imana rigiye twibutsa ico Imana tuvuga ko ico Imana iri muri Kristo Yesu. Reka gatonya dusome ku ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ya 23 havuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Ijambo sinzokena indi version mu Congereza ivuga ngo ntaco nzigira nipfuza, ntaco nzokenera ngo ndakibure. Rero uhoraho nimba ari umwungere wawe ukwiye kumenya ko ari hafi yawe ku murango, ari hafi yawe mwijoro, ari hafi yawe mu masirconstance yoba ukuracamwo ahure. Sinzi ko uri mu Burundi, sinzi ko uri mu Rwanda, Kongo, Iburaya, Amerika canke ahandi hantu hose. Uhoraho niwe mwungere wawe, ntatuzomuburana, ntatuzomukenana. Na Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane yavuga ngo intama zanje ndazizi kandi nazo ziranzi kandi zumva ijwi ryanje. Kimwe mu biranga umwungere, mu biranga intama, nuko imenya ijwi ry'umwungere, kandi kimwe mu biranga umwungere nuko amenya intama ziwe ngena zivuga ibyo zipfuza, ibyo zishaka. Rero ukwiye kumenya neza yuko Imana iri ku ruhande rwawe, Imana iri kumwe nawe, Imana ntiyaguhevye ntiyagutaye. Rero numwungere wawe nta nakimwe uzomukenana, nta nakimwe uzomuburana, ari hafi yawe, arakwitwararitse ku murango no mwijoro. Ku murango no mwijoro, ntubagire ku murango no mwijoro. Hari igihe tukibagira ko Imana iri hafi yacu. Sinzi ko birabashikira ukavuga uti mbega Mana warantaye, mbega Mana wagiye he, muri bihe nk'ibi ndimwo uri hehe? Ukaba muri confusion, twese turamaze kuzibamwo canke turanazibamwo des fois, ariko ikibazo ni uko Imana iri kumwe natwe tutavyibuka neza nkuko yo ishaka tubimenya. Rero no munsi mfise ijambo rito nshaka kubwira. Imana iri kumwe nawe, Imana iri ku ruhande rwawe n'umwungere wawe. Ijambo rya kabiri avuga ngo amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Amvyagiza canke anyicarika, akwicarika ahantu hari ibintu vyiza. Nta mwungere numwe yigera yumvira gufata intama ziwe, inka ziwe, impene ziwe, igikoko cose yabaragiye ngo ayijane ahantu atabwatsi buhari muri desert, ahantu habi. Rero Imana mu rukundo rwayo muri Kristo Yesu nuko ituvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, ahantu hari ibintu vyiza. Ushaka kwibaza ati ivyo kurambira sivyo, none iyo Mana injana mu bintu vyiza hehe ko atana kimwe ndiko ndabona ku buzima bwanje, mu byo nshaka, mu byo nipfuza? Oya nturabe ivyo udafise, raba ivyo ufise, raba ivyo maze kuronka, raba inyuma. Niko mu mutima wanje kenshi nama mbaho ngerageza kuraba inyuma ibintu vyiza Imana yagira nkorera, harabaho ngeze haca ndaba imbere nkavuga nti nimba imbere hatabona neza, inyuma harigeze kuba hatabona gusumba uko hari uno munsi. Hama nkashira amaso kuri Kristo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo duhanga amaso Kristo, ngo niwe yatanguje ukwiza kwacu nazo nagusozera. Rero nturabe cyane ibintu udafise, nturabe ibintu udashoboye, nturabe ibintu bitagenda neza kuri wewe, ariko urabe cyane ibintu Imana igira gukora, ibyo uzo gukorera. Yakuvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Rabi ubwatsi butotahaye wicaye muri kano kanya nyene, aho uri heza abariho uruhukira. Ica gatatu aravuga ngo aremesha umutima wanje, aremesha umutima wanje, comfort umutima wanje. Umutima wawe uremesha igihe ucitse intege. Nta wundi muntu ari capable yo kuremesha umutima wawe atari Yesu. Nta wundi muntu ari capable yo kukuba hafi, gutera intege, kukumotiva atari Yesu. Ibi niko ndakora, niko ndavuga amajambo nk'umwana w'umuntu, ariko ubushobozi bwo kuremesha umutima wawe ni Imana igukorera muri je uciye muri Saint Esprit, muri Holy Ghost. So ndashaka ndagutera intege, ihoraho remesha umutima wawe. He comforts your heart. Niwe kiho comfort umutima wawe. Ihama icakane avuga ngo anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Aranyobora, arakuyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Rero kuba Imana kurongora, ikugida mu ma decision, mu kintu ushaka gukora cyaco cyose, si kubera ubugororotsi bwawe, ni kubera izina ryiwe, ni kubera ari Imana ibikora kubw'icibaro cayo. Rero irakuyobora mu nzira zo kugororoka. Imana ntizigi ikujana mu nzira z'ivyaha, mu nzira bibi, oya ikujana igihe cyose mu nzira zo kugororoka.
iyo umuntu avuze ngo Imana yangerageje, Imana ntigerageza umuntu n'umwe. Imana njana umuntu mu bintu bibi, no ijambo ry'Imana ritubwira ndikujana mu vyaha, Imana kujana mu nzira nziza, ikujana mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryayo, kugira ngo yo ihabwe icubahiro ishigwe hejuru. Rero Imana ibagire neza uno munsi mu byo muko muracamwo, mu byo muba muja kumbura ko bagiye ku masengesho canke ko bava bajayo. Imana ibananyibihishurira, wibuke uhoraho n'umwungere wawe. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 10 yuko Yesu yaje gutanga ubuzima, kandi abutange busagutse, ubuzima busagutse, in vie en abondance. Imana ntiduhamagara ubuzima bwa esheke, ubuzima bwo kugwara, ubuzima bwo gupfa, ubuzima sivyo twamagara. Simvuze ngo umuntu ashobora gupfa mu mubiri, umuntu ahure, kuko umuntu ashobora gupfa, ariko nishaka tuba ubuzima nk'ubw'abantu bamerewe nabi. Ishaka tumererwe neza mu mpemu, umererwe neza muri ame ya mu vyumviro vyawe, uwe ubuzima bwo kwiyumvira neza. Mu buzima bw'amagara ugira amagara meza, ugira prosperity atuzega. Ibyo niyo niko gakiza, niko Yesu aje kutuzanira. Ntiyatuzaniye ibintu byo kuba gusa ahantu tuba uko dushatse, no, ishaka tumenya ko ari umwungere. Nimba ari umwungere yitwararitse etape yose y'ubuzima bwawe, yitwararitse intambuko yose y'ikintu cyose ushaka gukora. Rero Imana ibagire neza, muhezagirwe, mugubwe neza, mwarahezagiwe. Ndashima Imana kuri technology ishobora kudufasha ko dushaka kuganira neza, ko tuzaturabikoresha kunyene. Mugubwe neza, mwarahezagiwe. Bye.